iteka ridasanzwe bakunze ibikiganiro isanzure gusubira guhura namwe ndabaramutse nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ndi kumwe na Arishu umeze neza birashushe biraka umeze neza mwaraye neza nukuri twari neza twiriwe neza umugoroba ni fresh umugoroba ni sawa turi mu kwezi ko hariwe abakenyezi cyangwa naho turi nkumi niyo tuja twese turabakenyezi bega hajya babuze umunsi mukuru w'abakenyezi nko hajya ubutahura gute naho ubushushe igitenge kirashonye bimeze gute reservation yabaye kera naho nibana none mbega umukobwa nawe n'umukenyezi cyangwa n'umuntu w'umukenyezi yandovini nico nyene gute umukenyezi yandovini so le 8 mars je nta bintu by'ikweme ngira no ndamariye ikweme mugabo ujya musi jewe uhimbaza ngo shuhe rarara ho ntumva uri excited kuza oya kugenda guserebura n'abandi oya ahubwo ubu kubera gukura ni mashaka kumenya byinshi byerekeye n'agateka k'abakenyezi kuko hari uko tutabitahura ubundi bavuga ngo bamwe bavuga ngo journée internationale des femmes hama après turataruka journée internationale des droits de la femme mena agateka k'abakenyezi nakahe nagateka muri byose nagateka nimba ari ku kazi wewe n'umugabo turi kumwe tukagira les avantages zimwe nimba ari umushahara umwe nimba ashobora kuja kubaka ngende kubaka donc ingénierie abizi byo kubaka nimba umukenyezi agende en fait reka tuje muri société tugira amategeko amwe kwese asa ku mugabo kwese asa ku mugore aho ni muri société jewe numva umengo twomenya ayo mategeko nk'abakenyezi atugenga mu gihugu cacu tout d'abord et puis umenye n'ahantu ugarukira gukora ikintu ugomba gukora mu rugo hari ibindi parce que mu rugo n'umugabo ari hejuru le chef de la maison c'est le mari hama amategeko azanye mukayumvikana ukamubwira umugore hama mukagira iyo consentement mukavuga muti urugo rwacu ruzogenda gutya mugabo ntituje muri bya bindi ngo amategeko ngo y'umukenyezi ni nukuja gusambuka ivy'ukurambwa bya le 8 mars ndagenda gushima peut-être aujourd'hui le 8 mars que les femmes uno musaba kenyezi abigeme dushobora kuja kwishuri dushobora kuba aba leader dushobora occuper des places vraiment importantes dans la société ivyo nivyo wombwira uti Arlene icara uje ka propre ufate ka orange kabonetse ati hari cyahindutse araho tugeze c'est ça en fait hari cyahindutse ako quand même uvyibutse ukaraba Burundi ho bwavuye ukaraba ho bigeze n'impamvu uwo munsi wabayeho wabimenye hari impamvu yo kuvuga ati wow je dois vraiment fêter je dois vraiment célébrer mais pas ngurumva ngo barakuganira mu rugo canke ngo muri société ngo uyu mushefu wanje w'umugabo aranshinyiza aragucinyiza aragushira hasi revendique tes droits niyo mpamvu droit ihari niyo mpamvu hari amategeko atugenga ku kazi tuya revendique hama viens tu résilies ton contrat tu rentres nuko ndendebize muri kote y'akazi donc rimwe na rimwe hari abaja guhimbaza uwo munsi mukuru batazi n'ibyo ari byo canke bibaza ko ari umunsi wo kuryoherwa nkuko ku munsi kurikira canke kuwa gatandatu baza babiciye bigacika uwo munsi mukuru tufate ko uherera aho nyene nukuri ndakubwiye ikintu kwimega nefite ndakeneye gukora izo recherche ndakeneye umwanya w'iyo recherche parce que jewe nashizemo ko 80% imana ndumukenyezi kandi moi j'aime revendiquer ma droit j'aime ivyo bintu byo revendiquer kuko birakwiriye hano vraiment hano nk'ama pays usanga abagabo n'abagore badahembwamo badashobora gukora ibintu bimwe so je sais pas ni parce que no mundi tutabifise ivyo bintu numva nkeneye izo statistiques mais je me suis rendu compte que le 8 mars abagore bagenda kuryoherwa batazi ibintu barimo hari simvuze je ne généralise pas mais beaucoup de femmes bagenda ari juste ngo no munsi wacu nukwezi nko kubaza le 8 mars l'année passée wewe umukwezi soit disant ukwezi kw'abagore ni giki cyahindutse mu buzima bwawe ni giki wakoze kidasanzwe hamwe no musi giki twovuga ko inegrite tu vois na twedukire kugira ma introspection hayo le 8 mars yade mars ni mois de la femme mais Arlene est-ce que j'ai changé côté comportemental côté caractère côté y'ubwenge bwanje côté kubera iki tuja muri ibyo bintu ngo
gusambuka kuva witere gushika minwe uri gukora iki my dear cyane. wamenye iyo droit yawe warize niyo umva dusibe twize bitandukanye je nagize journalisme wowe ushaka waragize ikindi kintu mais est-ce que le droit vraiment ndazi jewe nka Harlene ikintu kingenga nimba nkiri kwa mama nimba nzogenda mu rugo nimba ndi ngaha ku kazi ndazi ikintu kingenga ko ikintu kwiciriye w'imase ego nkanyuye fana nkashimira Imana hama nkaca ndaba nkiyigisha canke n'uwubatse akahamagara umushinga ntawe ati ingo tuganire hari bitagenze neza ahanye warancinyije turabe dushire kuri balance turabe bikwiriye vraiment ama statistique batungaje nashizemo ko abadamu benshi ntibazijya Louis kivuga negita bitewe jewe nukuri wanashima jewe kuri ku munsi mukuru w'agateka k'abakenyezi nukuri nanje aho ndi canke aho maze kugenda kuko hari gihe usanga umuntu mwashonyeje n'agatenge mukagenda ukibaza ati eske byari bikwiye kubibi kubyari bikwiye ko wurira kuri stage ukafata kijya cyuma ugatambira hejuru niko gateka kawe cyangwe nako gateka twari dusanganiwe naho ko bari gatoya ka 30% kariko karahera kandi ari twe tukimari naco gituma uzosanga n'igitashi kitugoye kugurura umugabo aje arabasha kucugurura intebe iraturaniye guterura Imana intebe ntidushobora ntibikunda urumva ugaca ugenda mu gateka k'abakenyezi je kuri je n'ukuri umuntu yakwiye kuraba mbega ko nari isanzwe ndanda zitomati za 5 ubwo mu gateka kanje umwaka waheze uyu no bageze ku tomati z'50 bimeze gute nariteje imbere cyane aho ndi amadwa yanje cyangwa ibyo fitiye uburenganzira ndabikora uko bitegekanije nimba narabikoze iyo fana ndakwiye kuyina ariko kandi tutashize kure urufasoni tudacize kure kwiha agateka no kugaha igihugu no kugaha umuryango dusanzwe tuvamo cyangwa umuryango ureza abantu reze nushobora kwibaza utu video nje ndabizi neza Arlene uturinga ku munsi wa mbere ndazi kuzabona utu video twabakenyezi yego bakoze ibisanga cyangwa ibimara maje la fois passée l'année passée watona yuriye kuri stage yuriye ku cyuma ariko aragitambirako gutamba si bibi mugabo tamba nyene muri façon n'ibindi mbona biharaye ku ma Snapchat y'ama anonymous messages voilà ndaje ama anonyme ndazi yuko azoba benshi ashazoba benshi tukora jena bafe ko babigumana muri côté ya violence oui violence kuko niyo nibaza ko ishobora kuba iri hejuru beaucoup plus ariko hari ibintu byinshi tutavuga hari ibintu tutavuga abantu baja kuri côté violence cyane gose mais discrimination irahari ibikomere emotionnel reka tubana ikiganiro ego reka tubandanye ikiganiro tuticishije umwumwa umutumire wacu turi kumwe na Claude Ndayizeye asanzwe ari umuhinga mu bijanye n'inyifato reka tubanze tumuramutse mumeze neza Engome tumeze neza mu nyifato byifashe neza kuri jewe kuri jewe ni sawa no mu kibano ubona byifashe gute ibijanye n'inyifato no mu kibano ni sawa twamutumiye kugira ngo tuganire cyangwa aduhe ko kubwenge bwiwe cyangwa byimviro byiwe kugira ngo ku munsi mukuru wahariwe abakenyezi bishobore guhindura bamwe basanzwe badukurikirana iyo tuvuze umunsi mukuru w'agateka k'abakenyezi mwebwe muba mushobora kubiha isiguri yahe murakoze cyane jewe isiguro ya mbere ndabiha ni akamaro ko kugira umunsi wo kwibuka kugira umunsi wo kwibuka ni ibintu bifite agaciro cyane mu bintu bijanye n'ibi bintu bya psychology ni ukuvuga bituma umuntu ahindura ntagume muri bwa buzima bwa cyo bita monotone hakabaho umunsi haba kantu vraiment kadasanzwe ivyo birafasha cyane rero umukenyezi mu buzima bamaze mu mwaka wose hakabaho umunsi vraiment wamwitiriwe ukaba kandi utegeza gukorwa ku buryo bwihariye ugakorwa mu bundi buryo ku buryo uwo munsi awibuka ukarangira yiyumvise agateka kandi uwo munsi akirirwa ari novuga gute ari sur le fait de projecteur ari we uwo munsi ari umustar uwo munsi ku munsi w'abakenyezi uwo munsi vraiment umuntu wese avuga ati yego uyu munsi ndabibona n'umunsi wabo Pose comme elle dit tukagenda tukaja kwicara tukagenda urumva ko abantu tutashonesheje ibitenge uwo munsi
umva ako kantu twakibagi abantu mutasonesheje igitenge harya hari akantu mutafashije neza mu kumenyekanisha ibintu by'agateka ego abakenyezi. mbega mugerageje kuraba ubona yuko mwakira n'abantu benshi batandukanye ugerageje kuraba inyifato y'abakenyezi cyangwa uko basanzwe bahimbaza uwo munsi mwebwe mubiha insiguri yahe mu bisanzwe nkuko twatanga tubivuga wari umunsi mwiza wo guhimbaza mugabo rero ukuntu bahimbaza niho bamwe kumbure kugira ngo bavyononera sino guhimbaza deje byari vyiza nivyo byari binakenewe ku uwo munsi umwe mu mwaka kuko hari igihe bifasha abatari bake avuga ati uyu munsi vraiment numvise ndyohewe atakindemereye ariko ivyo guhimbaza rero burya biragoye kubijera rero niho hari ubwenge hari abo bigora rero hama abakenyezi murazi abagabo hari abagabo bavuga ati abagore nta kigenda no mu bwenge nta kuntu iki byukuri hari ibintu bagira ku uwo munsi je nkaraba nkavuga ati aba bantu ntibazi ukuntu intambwe yose yari kwiraduga bayisubije inyuma kubera inyifato bagize kubera abantu baba uwo munsi mu bisanzwe baba babaraba cyane nibo baba barabwa ukoza akantu kagakosa kaca kamenyekana kubera uwo munsi abantu bose bariko bakurikirana mwebwe rero bacavuga ati babantu mwabonye babantu rero bari bidugije bari biyemeye bari bagize iki raba bagira gutya hageze umwe wenyene abore umwe wenyene iyo nkuru ikisamirana abakenyezi bwa bundi nta kintu mu bisanzwe baba bakwiye guha insiguri yahe kuri uwo munsi baba bakwiye guha insiguro imeze gute uyu munsi kugira ngo ntibagwe hasi cyangwa ntibatsitaze urugo cyangwa bamaramaze n'igihugu biba bikwiye kugenda gute mu bisanzwe uwo munsi mukuru utegereje kuba ngira ngo nka bonane je ku mucimviro ciwaje nka bonane ku mwaka w'abakenyezi nuko bavuga ati umwaka w'abakenyezi utangura no 8 mars mu uyu mwaka ukazohera no 7 mars mu wundi mvyaze kuvuga uko no kuvuga ko peut-être nko mu kwezi kwa nyuma nko kuva nka 8 février abakenyezi niho botanguye kwiyumvira bakagira umwihwenzo bakaraba tugeze ku buryo yaro w'imasi zogera bafise no mu na rapport bakaba bafise ama statistique bakaba bafise tugeza aha n'amashira makabi bafashamo kugira baje ku celebra neza babona bati tugeza mugiki babaje hagera twese turi mu bitenge batazi tugeze he twakoze ibiki byakozwe iki umuntu akitaho igitenge gusa yagumya kubitwa mu rugo ntiyigeze yitwara yagumya kubitwa ntiyigeze agira wabibwiye harabamuronde ntagiye ngo bamufashe kandi service zihari ntibazitumbere ugaca bibazana n'abakenyezi bobo barashaka gutera imbere cyangwa bashaka guma bafeta gusa umunsi gusa kubwawe nazijya novuga ngo 30% dusanzwe dufise abakenyezi hariho abatazikoresha nkuko bazihawe ahubwo dushaka kuzongerako abari muri zijya 30% bo bamaze gushikira ubwo buryo bobo reba badakoze neza baba bariko baronona n'ibindi bizari bihari kuko nivyo baca bafatira kwavuga ati aba bantu rero none tuzibahaza 30% bazikoresha iki zimaziki turazibaha kugira bonone ibintu bacavuga ati nakundire ko badashoboye turibanze kubera iki jeshaka mu mpe namwe bwimuremeje yuko burya ujya munsi abantu bamwe bawuhimbaza ukutariko iyo nyifato none iva kuki ni kubera iki nukudatahura uwo munsi nukudatahura agateka k'umukenyezi ni zangeso ni ingeso mbi bamwe na bamwe nkuko turabizi twese ndufise ingeso nziza hari abafise ingeso mbi kubera iki none iyo comportement iba iyo le 8 mars abakenyezi mushira muri rusangi bo twashize mu gwirunaka wonona uwo munsi mwibaza ko bafise ikibazo cyangwa bafise ikibazo mentalement émotionnellement je sais pas turashobora kuvuga ko mentalement akibazo baba bafise akantu ko bagatuma babigenza uko ari ukuntu urumva ni umunsi umwe mu mwaka uwo munsi umwe rero mu bisanzwe kuko nabivuze wari umunsi wotumye abakenyezi uwo munsi vraiment bigaragara ko bafise umunsi mukuru bikaboneka hamwe n'umuntu arengana n'uwo atazi ibyabaye ashobora hakagira ibintu
bimuhamagara akavuga ati uyu munsi mbwa hari kidasanzwe kubera ko abantu benshi bambaye uku kubera ko ibintu bose bambaye ibitenge bisa kubera ko uyu munsi haguma havugwa ibi ku radio yose mpinduye televiziyo yose mpinduye ni kubera iki baguma bavuga iki wisanze ico nico cari ciza kuri uwo munsi ko uwo munsi umuntu ubikunda n'utabikunda uko bigenda kose bimuca mu mutwe ati uyu munsi shana umunsi w'amakateka k'abakenyezi yabikunda atabikunda uwo bicaranye muri bisi akabona muri bisi harimo abantu batanu bambaye uko bikamuinterpela mu mutwe ati habaye ikintu nga nivyo vyari kuba vyiza canke birashobora no kuvana ko hariho n'abakenyezi badasanzwe bava mu nzu babohiwe mu nzu badasohoka batahura n'abagenzi ngo bicarane canke birashobora kuva no kuri ico kuba imbohe y'inzu canke imbohe y'umugabo adakunda ku umukenyezi we bava mu rugo no kubigeme unatusha no kubigeme umukenyezi twamufashe muri rusange no umukenyezi n'umwigeme umukenyezi ari muri societe umukenyezi ari mu rugo n'umwigeme ibibashikira rero abakenyezi ko uwo munsi sinovuga ngo ni bishikira abakenyezi gusa abantu bose mu migenzo yabo ubahaye umwanya ukamwituye n'umunsi wawe urumva ico kintu n'umunsi wawe aho rero haracagaruka n'umuntu umwe nawe arawujera gute hariho abantu bamwe muri bo ubahaye ukababwira uti n'umunsi wawe ama barrière yahora batuma bigenza uko harabacabona ati kwavuyeho uyu munsi nawe n'uyu munsi vraiment ndawuryohererwa ntawuryohererwa ora ikintu cyo kuryoherwa ni ikintu kigoye umaze kugitangura uko biduga hari igihe ariko kiryoha ukaca usanga ari warengeje rero abakenyezi bamwe rero kubera baba batabikunda kubibamo kenshi ibintu byo kuryoherwa byo kugira iki haraba uwo munsi kubera vyavuye avuga ati abantu bose vraiment nibambona ndiko ndanywa uyu munsi ntawe uzakuncisha mu ijisho canke avuge kuko no munsi w'abakenyezi uko rero kwire kumva uwo munsi ari wabo bahawe uruhusha bavuye muhira birazwi nta bikorwa babagoza uwo munsi harabaca baryoherwa rero bagaca barenza ego uri umushinga ntahe urabona ibintu byinshi urabona imyaka 2 3 4 5 iyo minsi mikuru irahimbazwa uko uwo munsi mukuru ahimbazwa uko umwaka utaje ugerageje kugereranya ukaraba ati mu myaka 5 vraiment ngerageje kuraba abakenyezi bageze ahantu hashimishije cyangwa hariho ibikibura kuri wewe ubibona gute kuri jewe ndabona ko bishimishije igituma mbona ko bishimishije ndabifatira cyane ku bintu bibiri mu by'ubutunzi no mu bintu bijanye n'ivy'intwaro mu bisanzwe ivyo n'ibintu bikomeye cyane muri ibi bintu byo kurondera agateka k'abakenyezi kuko icyatumye agateka k'abakenyezi kaguma gacinyuza hanini nuko muri ivyo bintu bibiri bari hasi cyane mu by'ubutunzi bari hasi kuko mu Burundi muri societe yo mu Burundi ubutunzi n'ubw'abagabo abagore ndaja ku murugo utagiye mu rugo muhira baguha akantu gatoya katagufasha kwiteza imbere gatuma ugumubaho mugabo kadafasha kwiteza imbere mu vy'intwaro babari bake ora ingingo zifatirwaho abantu bafata ingingo mu bisanzwe kw'isi n'abantu bari mu ntwaro kandi n'abantu bafise amahera muri ivyo rero ndabona abakenyezi ubu biriko biratera imbere ubu vraiment turabona abakenyezi mu ntwaro urabona ibihugu bitari bikibura bafise biratwagwa n'abadamu canke bakavuma bagira basi premier ministre mu bashikiranganje ukababonamwo iki aho hariho une avance hama no mu by'ubutunzi ubu turatangwe kubona ama entreprise y'abadamu ibintu dusanga ari vyabo apana kuvuga ngo ni entreprise ego no kuba ari entreprise yo mugabo akayiha umugore akayitwara navyo ni vyiza mugubu turatangwe kubona izabo nyene usanga ari z'abadamu abo ugasanga nibo bariko barahakazi abagabo rero novuga ko mw'imyaka hariho iterambere hariho ugutera imbere mu by'abakenyezi kuko jiyo mbonye bariko baratera imbere mu by'ubutunzi ntabona bariko baratera imbere mu by'intwaro ndavuga ni cette fois rero zangingo zava hejuru hariho abandi bantu bashobora kuzogira poids ntizitere zemerwa mu gihe zo bazihungabanya abakenyezi kuko hariyo abantu bariyo bashobora kuvuga ati oya ntibikunda kandi bafise novuga gute bafise poids kuko rega hajya ku isi hariho akantu ko kugaya urumva hari igihe bavuga bati wega uravuze mbwa ninde yavuze ivyo bintu ninde yabihaririye ninde yabipinze ninde mugabo yafise igiti canka bafise ubutunzi reka ndakubwira ubuza ko kantu gatoya Arlene hariho umunsi umwe nigenze uvuze ako kantu ciye niyumbuke ikintu hari ahantu tigeze kuja turi kumwe n'abantu ijana n'umukobwa byenyene tugiye hano mu rubanza barabaza umuntu ati burya muri kumwe n'abantu bangahe
mu muduga ati muje muri abantu bangahe kugira ngo ushobore kubakira neza burya yavuze ko ari abantu batatu donc turi abantu bane ni ukuvuga je sindimo nta mukobwa yavuze ati tuje turi abantu batatu aha tubona ati nawe ko muri bane ati je nahuye batatu waragukura donc hari abantu umukobwa arimo donc ntawe urimo naho nyine nashaka gushika uyunye muratwishuye nk'umushinga ntahe kumwene no musaho abakenyezi aho bageze kandi nivyo turi ku ntambwe ishimishije abakenyezi mais quel est votre commentaire sur ukuntu bavuga bati nubwo umugore aba ari umushikiranganje canke ni naho aba arungoye entreprise hari hakantabura oya nitwomugira icizere vraiment ego hari hakantabuza abakenyezi oya nta kubemera nta n'ukubizera cane aho ni ku mukenyezi none mvuze ku mukenyezi yubatse mena ntitugiye ku bakobwa ho n'indi dose bigaruka kuri uyunye we bamukuyemo kandi bari bagiye kuraba abantu umukobwa wewe ni yindi dose ari kuri leadership ya entreprise ugiye ngo ugiye gusaba nk'ikintu bavuga ati mwamuvuze ngo le monde irimo ibintu byo kubaha no kutubaha je suis désolé vraiment abakobwa ntibabubaha bafite leadership sinzi ko ari kubera iyi société oui turimwo une fille doit se marier pour être respectée mais aho naho mbega numuco canke niya nyifato nyene niza nyifato twakuriyemo zitari zikuriye guhinduka mu gihe aho kigeze je sais pas muha tubwira kwiki vyavye muremeza ko abakobwa badashoboye n'abapfasoni badashoboye kandi bo kipizo place ushaka gufata akaro gatoya umaze kubona iyo umukenyezi cyangwa umwigeme afise umuduga akagonga yego canke ngo yari umugore ngo yari kagenda nabi ngo yonyene niba yemwibaraba yari umugore kandi yakuze n'abagabo birabagora bakagonga canke uragiye umuntu yagonze arata umutwe akagira ubwo mugabo oya ngujye usanga ari umugore kweri yarayifise ifatse iyo nyifato ivyo bintu tubikalifye gute mu bisanzwe societe yose irafise ukuntu ishiraho amakritère yo kwevarira umuntu kubera rero igihe kinini yacamaze abagabo novuga ntibiganje aribo bakora ibintu hafi vyose ivyo by'ubushoferi muvuga ivyo by'abachef d'entreprise ibiki bace bashiraho critère rero yerekana umu chef d'entreprise canke critère yerekana umushoferi azi neza kubera haba ari abagabo gusa ibijanye n'abakenyezi uko bameze ntibabifatira bavuga bati umushoferi akwiye kuba ameze uko critère zisunga abagabo gusa ubu rero umudamu aronse iyo opportunité yo kuba chef d'entreprise acashikira ku izo critère nyenda iyo mu bisanzwe bayita égalité avuga ati ko ari muri kijya giti ategerezwa kugendera ku makritère asa n'ay'abandi bantu bose bari kuri kijya giti mugabo ujya re piège iraho nyene mu gihe uri urakuraho ubusumbasumbane ntihakora égalité hakora cane cane équité no kuva no gukosora ama inégalité umukenyezi rero akwiye kuba evariwe nk'umukenyezi mugo umwevariwe umukenyezi kamwevariwa kuri critère z'abagabo c'est sûr que hariho ibintu bimwe bimwe ushobora gusanga bica bimu disqualifier canke bigatuma akorosa agaciro ndaguha nk'akarorero nk'uwavuze bati mu chef d'entreprise arakora imisi inganuko no kuvuga ko umukenyezi chef d'entreprise utwaye inda uragize ibibazo fasha ati wa muntu ni mu mukure kuko rero tuzomuronka umwanya ukwiye yego nimba yonsa azarasimba konsa banaho rero gonza ko bariko baracinyiza umukenyezi aho rero abacinyije kuko baba bariko bamukalifya kuri critère zitafashe en compte ibimugenga we nk'umukenyezi noneho ko wiki twobikora gute kandi ukanubuze vraiment niko hari abantu birukanwa ku buzi kubera yuko yagize mariage ari enceinte yabyaye yagiye konsa umwana ukamenga yakoze ibintu bitakugwa ntiyari kubyara oya ntiyari kugira mariage kweri abakenye umuntu agize mariage afite utuntu twinshi aragwayire kwe undi aravuyeyo arakuriwe ntashobora gutambuka ntiyicara ntahagarara
ukamenga ivyo bintu ntiyategerezwa kubijamwo umva wamengana amakosa bagize kuri aho hantu mushobora kuduhanura ndazi neza badukwikirana ari benshi mushobora kugira ico intererano yacu kuri ico kintu umukenyezi iyo yubatse iyo ibungenze mbega yarakwiye gucinyizwa cyangwa niteka ku gihugu abagiye guhuza igihugu bimeze gute umukenyezi niteka ku gihugu kuko hariho ibintu kugira bibe nécessairement bica ku mukenyezi donc ari important mu buzima bw'umuryango mu buzima bw'igihugu kubw'ivyo rero ni umuntu w'agaciro rero igihe rero ariko arakora canke ari mu bintu kumumenya nk'umuntu nyene wenyene uko ameze nivyo ni yindi navuga gute navuga ko ari nk'iyindi ngazi yo gushika ko mu bintu byo kurondera agateka k'abakenyezi ubu turirukanga cyane turondera egalite baronka bamere kunganya barashobora kubanganisha mu bintu mukabironka byose mugabo hariho ibindi bikwiye gukorwa genre kumenya ati uyu kubera ari n'umukenyezi hariho ibindi bintu bakwiye kongerako mu kumufata uko bica biza no mu bijanye ndavutse nk'umuvuze nko mu rugo no kumumenya uko ameze nk'umukenyezi donc ukamubona ukavuga uti abakenyezi yanje narabameze uko ugaca rero umufata nk'uko ameze nyene nk'umukenyezi nimba abakenyezi bavuga ati bakunda kuba bameze uko benshi bameze uko bigafatirwako rero abakenyezi abantu bakwiye kumenya mbega none uwo mukenyezi ameze gute arangwa n'ibiki bimufasha kugira abeho ubuzima bwiwe bumeze neza kuri aho hantu mwari muhejeje mutubwira birakomeye ko nciye nibuka ko bakubwira bati même dans des relations il faut kumenya mbega negrita ameze gute kugira ngo mushobore kubuildinga iyo relationship iri solide ni ukubanza kumumenya ukungene ashavura ukungene yakira abantu je sais pas tumutegeza kumenya mais namwe muravuze no mu rugo ati mushizeho mu rugo peut-être nibatwe no muri société ubundi nk'abantu mwizi by'inyifato mwasanze igitsina gore tumeze gute cubatswe gute yego sinzi aho nifuza ko muhatugira detail burya émotionnellement tumeze gute bon physiquement on ne veut pas vraiment en parler mais émotionnellement hamana côté ya intelligence je sais pas niho nibaza ko twoshiraho imizi mu bisanzwe hariho ivyigwa bivyigisha bivyerekana cyane nk'icyo bita psychologie différentielle psychologie différentielle ico ni cigwa normalement no kuri université twaracize mbwa sinibaza ko twacize umwanya wagutse kuko nanje maze gutanga kuja mu vyakazi niho nabonye ko cari cigwa ahubwo cari gikenewe wewe wizovuga ngo hari hari ibintu umugore ari ciko umukenyezi ni ciko umukenyezi ni ciko ariko ni turi ciko kwe sibuza ko iyo kuri ivuga umukenyezi ivuga intandukaniro rimaze kugaragara riri hagati y'abagabo n'abagore niko ico cigwa principalement nivyo ico cigwa rero ndazi n'abantu bize ibisata vya psychologie usanga ari kuru ya amanota 45 umenga 60 tout plus ariko sinibaza ko bayishimikaho cyane mbwa nasanze muri ibi bintu bijanye no kumenya umukenyezi kuko mari kumurambaza ngo yubatse gute ni cigwa abantu botegereje kumenya bakagira urufatiro rwo kumenya bati twoza turafatira kuri ibi nibi kuko bivyagaragaye ko uraze ntibibari bose bavuga ati mbwa pourcentage nini y'abadamu émotionnellement bameze uko tubwire ko dusangitse mudusangize kubera ko aho ashimye experience kunturire aho gapartage turagakeneye cyane nk'abakenyezi mu bisanzwe émotionnellement aho batandukaniye n'abagabo bobo barashobora kwikonfia byoroshe abagore yego gusumba abagabo note quelque part c'est noté mutwe barashobora kwikonfia byoroshe hariho n'abahinga bavuga yuko byo bari mu bituma ahubwo abakenyezi benshi nizi violence bacamo zo bituma zitabasambura ijana kwijana kuko burya violence abakenyezi bacamo ni nyinshi cyane nuvyo babibafasha ko boba bagira n'akantu ka resistance nuko baravye exprime abaronse occasion yo kuvye exprime biratuma baba barabayeho nk'ico ni kimwe mu bintu biranga abakenyezi
mu bintu vya intelligence baravuga ko hariho ibintu usanga abakenyezi sindabagaye niko nabahinga bavyiza ugasanga ati nk'abagabo bari fort muri intelligence ijanye n'ibintu vy'ubuhinga ukuntu abakenyezi bagasanga nabo bavuga bati bari fort mu bintu bijanye emotionnellement gutyo gusa vyava bica bija mu vyigwa birebire kumbure icyo ngira tuzogitegurira ngira ikindi cigo kindi gihe ikiganiro cy'umukenyezi ese umukenyezi gusa ni difference y'abagabo n'abakenyezi ivyo vyigwa yaba bikogwa bikanafatikwa hobaye orientation nziza mu gushira abantu muri ivyo kuko hari ibintu vy'ukuri biboneka ko bitandukanye abagabo n'abagore akote ya physique biboneka ko abagabo benshi ari baboneka ko physiquement aribo bakomeye gusumba abakenyezi nivyo sivyo physiquement turiko tuvuga muri rusange mugabo statistique mabase tuvuge statistique muravyemera naho muri abakenyezi ndavyemera hahantu c'est vrai ko hari abakenyezi bumva ko bari forte bashobora kugira ibintu mugabo burya ntiduzoshikira abagabo hari hano twihendera bari ego mu buryo physique uko rero muri buryo physique hariho iryo tandukaniro no mu bindi bintu ayo matandukaniro rero arahari gusa lo problème ko nigeze kugicamko nkabivuga abagabo kubera ari bo bamaze kinini badomina societe niho badetermine ama critères yevaliwa abantu rero twizigire yuko uko ivyigwa bizogenda biratera imbere bazogenda barafatira ko hari ishira muri zokoramo hari umuntu yakunda kutwigisha yakunda kuvuga ngo ico bita ngo sexo specificity no kuvuga ne kantu kerekana umuntu ivyakeneye bivanye na n'igitsina ciwe sinzi ko muhejeje ego ntangora nabashaka mbega wizi psychologue mbega none hari ahantu mwagumije muvuga havuga ati culture la société kungene yubatswe kuri ikibano cacu kungene cubatswe turabizi ko turi usivye ko turi muri système patriarcal ico ntaco twohisha hama kandi twahereye mu ikintu cyose n'umugabo mu Burundi n'umugabo niyo mpamvu je nemeza ko uyu munsi arukire n'ivyo ko duhimbaza ko abakenzi bageze ari harashimishijwe tugerageje kuraba mu myaka 50 iheze 30 iheze mais mugabo none je ikibazo mfise mwego no musi vous êtes des chercheurs la vie a changé ubuzima bwarahindutse le monde a évolué igihugu c'uburundi hari uko cateye imbere n'abantu hari uko twateye imbere umwana wo mu 90 no musi n'umwana wa 80 turatandukanye ivy'imviro dufise umwana w'ibihumbi wo muri 2000 je ndatandukanye na mama wanje mbega none ko hagiye harabaho nkuko nyene hagenda harabaho ibisi kanye twaravuye muri mucami turaja kuri republique uko kuntu hagenda harabaho uko kubisikanya mu butegetsi n'ibiki kuki none uno munsi tugeze ahantu que ça soit chez les hommes que ça soit chez les femmes bitunanira kwiyarinya naho le monde igeze uno munsi abantu mwizi by'inyifato bariko baravugwa cyane kandi by'ukuri turatanga guha agaciro abo bantu ko nakazi kandi karakomeye mais jewe mamono no musumengo tuguma muri cyakindi kivuga ngo umugabo ni wari hejuru umugabo ni wari hejuru turi muri système patriarcal mugabo ntiturondere vraiment mais entente ntiturondere amategeko que ça soit ba patiri nabona abo bantu bari muri culture cyane bashobora kudufasha kutwalinyira mais aussi numvumengo no muri assemblée générale muri assemblée mu bategetsi bo twigira ayo mategeko bakavuga bati burya reka twadapta yandi mategeko ndi gushasha umukenyezi yiba afise imbanyi agiye kwibaruka vyogenda gutya muri entreprise mena umwigeme agiye gusaba capital areke uwo mu boss areke kumusaba bajyamane ivyo bintu bihinduke ko hano hose ugenda bakubwira ngo yantura umugabo oya uracana umwigeme oya ico kintu kuki tuguma dushimikira ku mugabo none nimba iyo société turimwo iri muri patriarcal est-ce que on considère quand est-ce qu'on va considérer une femme parce que la vie a changé et le monde a changé kuki tuguma ho hantu no kudatahura ni iki bisanzwe ibintu vya culture kugira bihinduke bica kure bifata umwanya muremure nico gituma ama activité menshi akogwa aguma akogwa harimo nibi vya celebration harimo ni musanzwe iyi celebration za kuba habaye ama activité menshi nuko kumbura ngira ngo batayavuga nico nigeze kuvuga nti abantu bakwiye gukora ama rapport hariho ama
shirahamwe menshi akorera muri ico gisata agafasha abantu akigisha amaformation aba yabaye iki ivyo ni ibintu vyose bariko barakora kugira barabe yuko culture yo kwevoliwa ihinduka mbwa culture bavuga ko abahinga bavuga yuko indani muri yo irimwo akantu bita resistance au changement ntipfa guhinduka uko nyene culture yo nyene ntishobora kwemera guhinduka dango oya irifite akantu ko nyene ka autoprotection gatuma bidahinduka n'ingoga bisaba rero kugenda kurabihindura buhoro buhoro kandi ukerekana igituma vyoba vyiza ihindutse inyungu irimo duhinduye bitera vyunguka gute rero culture y'u Burundi nkuko babivuze iri patriarcal kugira rero ihinduke bifata umwanya nico gituma nakubwiye nti kugira bize bihinduke hariho ibintu vy'urufatiro abakenyezi mukwiye kwama mwashize ko mutima nikiya nababwiye kuja mu ntwara muco bitale décideur abari yuri abari yo muri abadamu bawe bari hama kandi na niveau économique iduge kuko ivyo bintu bibiri nivyo bifasha kugira ya ntambwe rero yisununuye iduge muri yo changement ya culture sino nkuko babivuze vyagiye birahinduka ubu hari ibintu byinshi vyagiye birahinduka muri culture amafamille menshi ubu vraiment barabitahura barahagacira abana babigeme baragira gute biriko birahinduka kandi iyo rero nkuko bavuze recherche noba noshima yuko igihe cyose ro wimas yogera batubwira état actuel aho biba bigeze aba bigeze tukamenya est-ce que turiko turatera twavansa canke turi muri stagnation twasubiye inyuma bimeze gute sino la culture igenda irahinduka mugabo ni bukebuke Ndagishaka gusinya kantu abantu ntibumve ko twavuze ngo dushaka ko système patriarcal ihinduke no ni turaguma muri système patriarcal ariko baadapte amategeko y'abakenyezi mu bintu bimwe na bimwe kuko vraiment abakenyezi n'abigeme sinzi ko murahura nkamwe mwakira abantu mbere ko mpereza bandanya bafasha mu kiganiro mwebwe mwakira abantu sinzi ko mutarakira abantu nk'umukobwa aza kwiganira kumwe yabuze ikintu kubera ko ari umukobwa hamugacugira iyo presso ya so marié kugira ushobore kuronka iyo respect no kugira ngo entreprise yawe itere imbere sérieusement ça fait mal et ça blesse ugira ushobore ko presso ngire mariage ndamutore hajya kuri bese ndamutore kuri hajya kuri machine c'est ça tubatore hehe oui sineko mvuga je ngo bahindure système patriarcal mais baduhindurire le système et puis na changement au mentalité président kunda kuvuga duhindure ivyimvira abantu zenye abarundi mbona umengo hari ahantu hatugorera guhindura kandi birumvikana burya na je ikintu wanyigishije mfise imyaka 10 ukamwenda gihindura 35 kiragoye nije nyine meko muradusigurira mais nashaka kugira ako entre parenthèses ndibumve ngo culture ihinduke tuve mu système patriarcal tuje muri nuzeye nkuko yarageje kwidusigura bizi by'inyifato ego cyane ukize n'icyo genda zipokobwa yabuze inzu nyine inzara yimwe mabe kandi amahera byose bavuganye mugabo amubwira ati urubatse cyane ni ubatse amubwira sinubatse hanzo ndaguha umva ni ikintu kikwiye kwigwa na cyane cyane ko kiri mu bisata bitandukanye kugira ngo n'umwigeme nawe erega nawe bukiye kabira araba umukenyezi turabadere ikiganiro cyacu ni isanzure turiko turisanzura mu bijanye n'inyifato barakunda kuvuga yuko umukenyezi ashobora kwihangana imyaka myinshi reka dufate urufatiro rw'uko umushinga ntashobora kumuca inyuma cyangwa kurenga ibigo mu kirundi icumvikana ariko umukenyezi akamwihanganira panda imyaka myinshi ariko kandi bakongera akavuga ati umukenyezi arinza arenga ibigo ntagaruka ibyo bari byo bo uravuze ati umukenyezi arashobora kwihanganira umushinga ya renze ibigo hama mugabo uti umukenyezi nawe arenze ibigo ntagaruka uzopfa usubiye kumubona aragenda n'umutwe ngo akajana ibyo sivyo nagira mvuga ati ni kwa kwihangana k'umukenyezi kuba kwaheze kurafise garanti guherera ko gati no anye vraiment trop c'est trop umukenyezi mu bisanzwe iyo karite nko nigeze ko bivuga arafise karite yo kwiexprima no gusohora ibishobisho kuko wewe ashobora kubisohorera no ku muntu wari we wese ashobora kubisohorera ku mukozi arashobora kubisohorera ku motara mutwaye arashobora kubisohorera ku muvero taxi arashobora urumva hari wose ukaje birashobora koroha wewe ko yuguruka ngo umugabo kugira abisohore abanza kuraba uwo wagira bisohorere akavuga ati
wapi Ndamubwira. wapi unitohoza ego rero ako karatuma baza barasohora ibishobisho byabo hama bakihangana kwihangana kwabo ahanini sinovuga ko kurashobora kuba kuririye n'ivyo muga kandi kuranafatanye n'uku kuntu rero ubwoba yaba yakuze bamushizemo umukobwa umva ugira agaciro ugiye mu rugo kuvayo ubumeze nk'ugiye en conflit na société n'urugamba ruzasanzwe bisaba kubanza kwitegura ukitonda ukavuga ati ndi prête kugwana na société izombona umukenyezi yigeze kuba yubatse akavayo kuko ivyo ntivyoroshe rero hari abagumirayo kubera bavuga bati niho hantu ho gutimbira kuko uvuyeyo turisi ushobora kuvayo ugasanga uciye uburarasyo usanga ujya mu ntagutoteza mugabo kameme yatanga hasi umva ko iyo ari dilemme rero hari abagumayo kubera atari kubera barinda cyane canke babirinze cyane kuko urashobora kurinda ibintu mugabo hakagera igihe bavuga uti vraiment darusha mugabo hari abagumayo kubera n'ibintu ibyo baba ari buhombe bavuyeyo arico gituma nagumye ngarukane les femmes faut ko muronka uburyo bwo kwitunga kabaho kuko umbaze kubuta bufise kenshi ucuba uvuga uti ntakundi ntako ndibubigira uramaze kumva abantu mukenyezi umugabo akamukubita tukintervena nka twego abapsikologe ukavuga ati iyi affaire vraiment ikwiye kujamo na polisi bakamufata bakamufunga okay haci imisi tatu no mudamaraje umugabo vraiment ndamutara ego uravyumva aho biba bivuye kuri faiblesse économique yes hamwe no gutinya société iravuga iki rero ivyo navyo biri mu bindi bintu navyo nyene bizibiye rero abo bavuga ngo barabirinda ego barafite iyo capacité yo kurinda mugabo ntawo vyemeza neza ko bajya bose babinumirira ko batabigumirira ko atari ko bitababaza ariko bashobora kuba bavuga bati nta kundi hako mbaho nabi nkabura rebezo zimwe reka nemere babarire mu rugo ego nkuko uvuze ati dukwiye kuronka uburyo bwo kwitunga cyangwa bwo kwibeshaho n'abandi bakenyezi hari undi mugwi w'abakenyezi bihagarara ko aba feministe niko twobita cyangwa niko babita mu rurimi rw'ikinyamazuru reka manze nkubitire hariya kwa Arisho bihagarare ko no kwihagateka kubera iki je mpagarara ko je feminisme umwe uyitahura gute mu kibano niko gateka na cyane cyane dukwiye guhurumbira cyangwe dukwiye nyine kwihagararako kuri jewe nta byinshi nabifisemo kubivuga ico kintu sinkunda kukivuga ko cyane kubera ko feminisme agateka ntaho bisa bisaniye non feminisme ni un mouvement qui est venu kandi iri amategeko yayo ari bien seulement jewe na mishes na mamvuga libaza ko mu kiganiro ndakunda kubivuga ko turakora ibiganiro nk'ibi jewe sinshaka guteba kuri le mouvement féminisme c'est comme ça qu'on dit le mouvement uyimetiza cyane ngaruke jewe sinkunda kuvuga kuri iyo mouvement irahari igituma yaje abantu barashaka kuja kuri internet ariko nkunda jewe gushira hasi abantu bayipinga canke abantu bayitwara nabi uno musi baravuze ngo nabagore bihagararako abakobwa bihagararako hari abandi bahora bavuga bati ngo abigeme baraduha abakenyezi barabahaye 30% ariko nayo ntituzi kwikoresha et bien évidemment hari gitamenya kwikoresha ico kintu tuze turacemeza biraryoshe kwemeza te faiblesse et aussi te. Et quand on sait que chaque personne a ses qualités, ses défauts, non. Maintenant, quand on a ma faiblesse, je comprends que faut pas qu'on ait mes faiblesses partout, en fait. Alors, d'ailleurs, quand il y en a un qui n'est pas vulnérable, il est normal, parce que je suis humain. Mais je vois que le féminisme, nango, mana yanje, nukwiyemera kurenze, nukutagira gute. Irakwiye kuko nimba ariko arahovandika ses droits, c'est pas kwiyemera. Non. Il y a hariho elle s'est découvert nimenye kandi hangaye ko exemple jewe nimenye namenye ico nshaka mu buzima
hama namenye ico shira akote negite nimaze ibintu by'uburofa nkamukura muri gahunda zanje kwe kucumbira ngo nakwiyemeye ko sinakwiyemeye ko umugore w'amanyama umugore w'amanyama umugore ari autoritaire sindavyanse ari abagore bari autoritaire kuko ni impano nayo kuba autoritaire ni impano seulement ni byose ni yama équilibre ngiriwizi binyi bataza kudufasha rero mvuze ni si j'ai un but à poursuivre un but à atteindre ni ukuvuga ndafise umuntu ushira impande yanje monsieur Claude ndashobora kumushira impande yanje kuko mbona ko ashobora kumfasha kino kintu reka rero kushira muri keso y'abagore b'ingare y'abagore bari autoritaire kubera kuri kurashira muri abo bantu c'est parce que on ne sait pas aujourd'hui différencier une femme burundaise de l'ancien burundais et une femme burundaise d'aujourd'hui ndabiha ko ari ibintu bibiri kuko muri 2010 2015, après 2015 et 2020 et 2000 kuduga abo bakobwa batatu baratandukanye je suis désolée mais na tuciye tuja mu mama bacu na jewe turatandukanye alors quand on relate l'histoire burundaise d'une femme burundaise et jusqu'aujourd'hui tubarabe tugendera ibintu byahindutse hama hanze une maman qui s'élève hahaguruke une maman afise bagage y'abagore ba kera na le monde kungene yagira atera imbere n'iyi culture yacu kungene yagiye evolue buhoro buhoro nkuko yabitubwiye kandi turashima higeze ari ibintu cyuko turahindura kameme birakenewe abo bantu rero bazi bagira iyo mouvement batwigishe neza apana kuza kumbwira ngo parité égalité mu rugo non nta mu rugo uza kumbwira parité égalité oui peut-être bintu mwumva ko mwe uko mwashizeho urugo rwanyu mais muri société my dear si je suis leader accepte-moi comme leader, right? Mais à la maison, je ne suis pas leader. Non. Donc, femme société et femme dans le foyer, n'abantu batandukanye. Maintenant, iyo feminisme ni nziza kuko hari ibintu kwira revendique. Seulement, tubuze n'amafisi ijambo rimwe. Tubuze umuntu ayikadra neza. Comme ça n'abagabo bareke kugira abahari abahungu no munsi bagira ama insécurité ujya mugore autoritaire ujya mugore ningari no singari ariko hari hiyo caractère afise mena iyo caractère nawe niyo byahura are you going to support it are you going wumva muzo matchinga bizoshoboka ko mugira jewe ndavyumva mais tu peux rencontrer cette femme autoritaire cette femme qui sait revendiquer ses droits mais en même temps soumise et respectueuse agu respecta so ivyo bintu rero jewe ndabivuga ngo ni vyiza. Mais bien sûr, abadamu na twebwe on exagère. Hari gihe tuja hejuru oui. Oya vraiment sinagenda bavugire oui. Hari gihe tuja hejuru mais si tu es vraiment un homme. Negera tuvugisha la vérité imbere ko myifata abwira ko ibintu nkomantira ko ibintu je mvuze. Umugabo yiyuba. Un homme, un vrai, pas un gars. Hari abantu babiri, un gars et un homme, n'abantu babiri batandukanye. Oui, je ndabivuga vraiment mbabarire. Un homme qui se respecte, qui sait qu'il est un homme. Ahuye na Negrita akavuga ngo Negrita ari autoritaire. Ani umugore w'ingare. Si ko ameze Negrita, ni exemple de ndatanga. Elle sait comment te prendre et t'amener à l'aimer et puis nawe wisanga uri soumise, uri kuramu respect. Ivyo reka nimutubeje Imana yatubwiye ngo twisumete twisumete amado respect abagabo. Ivyo umugore wese akeneye kuba karabizi kandi aravyitraininga muri caractère nimuze mwatubeje. Sasa ivyo rero nta kibazo na kimwe giteye. Plutôt izo insécurité abagabo bafise peut-être ni byashobora kuba ariko bakoze na nimwe yabize zo kwiga biza difference ariko mvuga ngo iyo mouvement irateje ikibazo kuko tudafise abantu bari kubaredukaduhira neza hama babakobwa nabo bari kubararaba televiziyo cyane bafise 22 à 23 ans bari ko babizana mu nabi niyo mpamvu ngaruka nkavuga nti turinginze abadamu bari muri aya association aba activistes. Please stand up and talk it, discuss it well, ni mubivuge neza. Kuko jewe mfise 35 ans, n'umwana afise 25 ans, n'umwana afise 20 ans. Ushobora kumigisha feminisme ngo tubitahure kumwe. Imyaka ya 22 ans nkifise ndazi ivyo niyumvira. Uno musi aho ngeze hari ivyimviro nari mfise kije gihe iyo adolescence tara irabirahera neza. Ubu ibirere ntumbaze. Uri muri Ethiopia ntabyo byadisaba. Hama ibirenge bihoro bikazaje muri Amsterdam ukagira Escale ya 8 heures ukafashisha sur la ikatibuka hajya nari
ni ibyo rero dukeneye mbwa Yeah. ntimusiye kwivuga nabi feminisme wijewe ndayikunda me nkaba nkeneye abantu bayidukaduhera neza et en même temps uzi nka groupe de personnes uri kurensenya tu sais comment les enseigner kuko ntibanganya ubumenyi. hari umukolege turiko turakivuga ico kintu ca parité ambwira ati il y a des ONG aujourd'hui muri parité bariko baravuga abantu babibaza twagumye muri côté beaucoup plus foyer mais ntitwari aho ni ukunda kuvugirwa cyane ngo parité muri foyer ngo no musi ngo hari abagore baza bakabwira abagabo babo ngo urumva ngo no musi nije nakoze isuku ngo no musi ngo nagize retouche ménagère ngo ejo ni wewe ngo ivyo bintu biriko birishwa mu ONG mais quand même Ndiye ngo ncangarwa nkavuga nti final iyo movement ntimunayizi namwe muri ko murayigisha nimureke guteranya ingo mureke zubake pe nimureke abantu bubake rero turasavye vraiment muza muragenda abantu mukora mu ONG n'abantu muvugana n'abadamu abaactiviste natwe turi ku televiziyo turiko turabivuga on est des dames ni mudufashe vraiment abadamu bari muri ivyo bintu babidukaduhire neza le monde a changé et a mal changé monsieur le psychologue birambabaza ivyo bintu fete ego icyo mushobora kongera ko canke mwokunganira ku byo uyu mukenyezi canke udukosa uravuga ati ahantu nawe nyene karaduze urarengeje bisanzwe ukuntu yabivuze niko biri vraiment ndamushigikiye kuko ibintu bivyo kurondera agateka k'abakenyezi ni ukuvuga bari kubarondera ibintu batabitahura bashaka ko bari ibintu bishasha biza kandi abantu tubironderako n'abantu bari babifise mu minwe no kuvuga agakenyezi kaduze se suppose ko menga kabagabo nako kariko karamanuka pana karacinyira kuko nimba bahora baronka ibibanza 80 kwijana mwe bacavuga ati ko ari 30 budushaka ko baduza bibe 40 barumva ko 10 hommes viennent de perdre urumva rero ibintu muri ko murarovandika cyangwa abadamu bariko bararovandika bariko uko babirovandika hari abandi bariko barabiperda kuko nivyo turiko turarondera kugira habe equilibre habe iki kandi abantu baboneke ko bahabwa agaciro rero abantu bategura cyangwa ngaruka kuri cya kintu tugati abantu baca bagenda bakanywa bakaboreko ruvuga izi movement barazisuiva bakazanariza bakaziherekeza hari rero abantu bavuga bati turaziherekeje tuzifashe tube nk'abamantor babo tubabwira ati kugira mutere imbere mu nduguko ubwo hariho n'abandi baziherekeje izi movement nka kujya uvuga ngo uherekeje umukeba ntuvuga umukeba umuherekeje ubwo umureretse ahantu yo kora nagakosa gato ukavuga ngo mwabonye rero abakenyezi birinde mu gihe baba bariko barakora ibintu babitegura muri ibi bintu byo kurondera agateka kabo birinde gushiramo ibintu byoshobora guha akaryo abadashaka kugatera imbere ko ashaka ati mwabonye rero mwabonye ukuntu baciye bamera mwabonye ukuntu baciye bagira uwaciye avyonona ujya yaciye agira uko kuko ivyo bike bibaho si vyinshi mu bisanzwe abo ba autoritaire bavuga bo konona cyangwa bakiyemera cyangwa sibo ko babesha abari bo benshi muga kubera biba bigaragaye ku muntu batari bavyiteze bica bivugwa cyane ugacumenga byo ca bizimya byose rero birinde kuko bategura niba ari mu movement féministe birinde ikintu cotuma ikigira tashi ihave ngo igaragara final mati niyo konona ibitegure neza nko bivuze biboneke ko ari ibintu constructive biteza imbere abakenyezi hama bikaboneka na societe ukuntu ubwo gutera imbere kwa abakenyezi societe nayo nyene kandi yongere ivyungukire ego ikivugo cy'uno mwaka ni umukenyezi niwe nkingi y'iterambere ni ukumushigikira mu migambi y'iterambere y'imbonoka zoza yo mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060 intererano yanyu iyo bari imeze gute na cyane cyane ku mukenyezi intererano yanje kuri ico ni uko ivyo vyivugo normalement abakenyezi nibo babaye abambere kuba babizi hama niyo mbono mbega wobaza abakenyezi barayizi kugira umuntu aca abashiramwe avuga ati rero mwebwe rero muri iyi mbono mwebwe rero tubiteze ko iki hama gusa hari akantu bashizemwo ngo bofashwa boterere babashikikire no gushigikira sawa gushigikirwa byumvikana ko babashigikira bari ku bikorwa bateye imbere nikimara ko ndavuga nti bateye imbere mbega societe nayo irunguka byukuri bateye imbere irunguka
igaca rero igenda ijanye n'ivyo bari kuravuga vy'imbono bijya bavuga vy'imbono ya Burundi bwa kazoza ni kandi mu bihe nk'ibi ni gihe ciza igihe haba hari imigambi y'iterambere nk'iyo kiba ari igihe ciza haba ari opportunity yuko imigambi muzanye yakigwa kuko igihugu kiriko kirashaka ibintu vy'iterambere ahari na karyo k'abakenyezi babashigikire kuvyo bariko barazana nibategura ibintu nibategura imigambi bayitware umva iciba nka occasion bayibizana avuga ati mwebwe murabona igihugu kiri mu mugambi w'imbono imeze uko twe dushaka natwe duparticipe mugabo ba participe bazanye des projets bazana imigambi bazana ibikorwa biboneka kuko bagumye n'ubundi bari nyuma bavuze igihugu kivuze ati turi mu mbono ya kazoza bagasanga imigambi ni y'abagabo gusa cyangwa ati abakenyezi mwere nti muri ko murana nafasha igihugu aho final rero kanakajyo igihe ibihugu biba biri muri lance nk'iyo yo gushaka gutera imbere ni opportunity nziza yo kuzana imigambi yo kuzana ibintu hama bagahiganwa mu bandi kandi igihugu kubera cyamaze kumenya akamaro k'ivy'abakenyezi barashobora no kuba akabana discrimination positive murakitahura ico kintu jari bakavuga bati umukenyezi umugambi w'umukenyezi urinzuza vraiment ntuburemwe mugabo candidature féminine candidature féminine uva ni gihe igihugu gikeneye abantu bazana imigambi rero ico boca basaba uko bazana imigambi kandi bakavuga bati vraiment murayikambere imigambi y'abakenyezi vraiment ihabwa agaciro ko nico kiba kiriko cyo kwankuraje cyo kuduza participation y'abakenyezi murakoze cyane umwanya twari twategekanije ugeze ku musozo ariko kandi mugenzi wanje arafise icyo nawe nyine ashobora kongerako hari ikibazo cyanyuma unyemereye ngo ndamubaze none twaciye ku mayanga ibintu byose agateka inyifato ibyo kugwa uno munsi nka mwebwe uno munsi turabona hariho abizi iby'inyifato b'abakenyezi amemta muri umushinga ntahe hari abandi nabo twumva batubwira ngo 30% ngo ntituzi kuyiexploita neza ntituzi kuyikoresha neza ntiturimenya ntiturisobanukirwa peut-être tukaca dutinya ko twaba twisobanukirwa kurenze ngira tukaca tugara peut-être tukaca tubitinya navyo ni ko la société bugerega la société c'est la société hein ari mutinya kujamo ni giki no musi mwe muvuga ko mwa mushobora kubwira ati abakenyezi hanaho mwitwara nabi hama twokosora muhama ni mukosore ngaho abakenyezi ni muri rusange nabigeme twokosora he turavye uno musi turi mu kwezi k'abadamu niyo thématique dufise icivugo cuno mwaka mu gihugu me nkamwebwe nkabizi vy'inyifato musobanikwa ibintu byinshi non seulement kungene abakenyezi tumeze mais aussi ibyo ibiri mu kibano mais aussi la culture yego murakoze cyane ikintu jani ni hano hanura abakenyezi ni kumenya akamaro ka equilibre yo mu rugo cyane cyane ku by'abana kuko imuni bari ibintu biba menace nibi bintu bijanye no kurondera agateka k'abakenyezi ni bien ingo umuntu avyinjiyemwo nabi akaronka iyo pusa akaronka ico giti akagira iki ari gihasanga nkuko nabivuze mu kugira ijambo yaduze gasanga mu kurovya ubutunzi yaduze muga kugumana equilibre rero yo mu rugo bisaba ubwenge n'ubuhinga budasanzwe kugira ivyo bintu byose bigende biri ku murongo umwe kugira bikingire cyane cyane abana niyo riske manze kubona niniya irimwo mu itera imbere y'abakenyezi cyane birakunda kugira impact kungo aho rero niho bakwiye vraiment gushira mu bwenge bakagira amayitude bakabyitondera kugira barabe yuko vyogenda neza bagatera imbere muga kandi ningo zikaguma ziri equilibre ntizice zihungabana aho vraiment niho je nshimikira cyane kuko ibindi byose bashaka kubiguha bico biti bakabiguha bakagira iki mugabo mu rugo bisa bigaruka ku buhinga bwiwawe ukuntu bijera ivyo waronse n'ivyo urugo rwawe c'est à toi yo kumenya ukuntu ubishira ku munzani bikagenda neza. Ego cyane tugushimire cyane ko waduteye iteka mukatwitaba muri kino kiganiro cya Isanzure. Ndabashimiye. Murakoze namwe mwakoze kuba mwadutumiye kandi
twanezerewe Ego cyane ni ikiganiro isanzure mushobora gukurikirana ku mbonesha kure BNP TV kuri Star Times ni 125 ariko kandi hari abadashobora kuja kumbonesha kure mukagisanga kuri YouTube ni BNP TV naho nyene murashobora kuhasanga ibiganiro bimeze neza ndagushimire cyane Arshu Negrigri ayaya Niganiro rero tubasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BNP TV ni 125 uko nari mpejeje kubabwira mugiraho muba mubahwe naho utaha